Toka. Acha Ciza. Ciza acha. Ngoya. Ngoya Ciza, rindira. Ciza uranize. Hello ASE TV fans, ndabakunda murabizi cyane ko ndabakunda kandi gose hama. Jewe nariko ndarengana nari nsohotse mu rugo merekeje umuntu. Cansanga ahantu basami bamwe b'umwobo w'urukundo bariko barakina film. Sinzi ibyo barimwo neza ko ndibaza ko ariko kazi kabo bashobora kuba ari byo barimwo. Ariko ca ndavuga ati sishobora kuvyikawusha, sindaba ko nambaye ikabutura segre bikandambiye ko ndavuga ati ko biri kose nza kuva nganda babwishije. Rero mu nkundire telefone umukameraman ariko ashobora kuza akazazanye n'ivyuma kugira dukore umutsi. Murazi ko aho tuba turi hose tugendera mu kurondera amakuru. So guys, murakoze cyane kubamo muri kumwe natwe. Ikundire telefone kugira ibintu bigende fresh. Ngaho kubwanyu murabizi impamvu tugerageza gukora byinshi kugira tubaryohere. Oyo bro, fata cameraman hama uze dukora umuti. Sawa. Umukameraman yamaze kutwitaba kandi turizera neza ko mu kanya gatoya ibintu biza kugenda fresh. Yup, MC and kuri micro za ASE TV ndongiye kubaramutsa kandi kwindi ncuro. Murazi ko ndabakunda, ico nico kintu nakunze kwibagira. Ndabakunda cyane kandi nzoguma ndabakunda. Kubakunda kwanje kwa mbere no gukora byinshi nkabegereza bamwe mu bantu dukunze kuba dukurikirana cyane ku mbuga zigiye zitandukanye. Nababwiye mu ntango mwabibonye byose hahano nahare twari twahabonye tuja ku ruhande kugira ntibatubone, ariko kandi biraza kudatworohera gukorana nabo. Ariko tugirene ikiganiro giheruka, murabizi ko bampaye ikiganiro bingowe nakoze kumanyanga, ariko ubu ngoma nkore mu muco vyanse nta kundi mubizi none ko turagwana kugira tubashe kubaha news nziza kuri ivy'umwobo w'urukundo, ingene bayibandanyije, biyumviriye iki, bashatse kuko turazi ko abafana babibasaba cyane ngo kandi amatwa dusumira bakunze gukora ivyo abafana bashaka. Ariko rero nkurikira tu cameraman kugira ibintu biryohe. Twamaze kuhashika inzu bariko barakiniramo, ntituzi ko ari umwobo w'urukundo cyangwa iki. Ni etage nziza cyane kuko turabona ibirato byinshi hajya. Cameraman ndazaraza kudufasha kubibereka. Ariko rero nukuri nta mugambi wo gukorana nabo, bazi ko dufise kandi bamaze iminsi batwima ikiganiro ko natwe turabakeneye cyane kandi murazi ko mwama mudusaba gukorana nabo ku bijanye na kazi kenshi bariko barakora. Katurabe ingene tuza kubegera dukore umuti. Ciza vipi? Fresh. Nje gukora. Ujya gukora iki? Ikiganiro. Umviriza Marure gatatu wasohotse. Ciza acha bitu ya hivyo. Ndakubwiye ati Marure gatatu. Oya. Nje gukora ikiganiro. Rimwe. Nje gukora ikiganiro. Toka. Acha Ciza acha. Ngoya. Ngoya Ciza, rindira. Ciza uranize. Reka. Acha. Reka. Sasa mbona unakuja bila kusuka, tuko tunashoot bro. Sasa ulinipiga kushoot, nilipiga simu au kuitika brother. Tufike kwanza ndani. Mali jamani, soma karata ni kucheza. Sauni bodyguard. Sunana we ngoyo. Hodi. Wapi? Kani wewe leo unamutia muri. Sasa unakuja ni sawa. Sasa unakuja koga. Mimi banakoga musengre. Sasa unakuja musengre na kaptura. Ni sawa kwanza. Ona mani turabasavye sivyo, turazi ko mwama muduteza imbere mu ama interview ni c'est bon, mugabo mukaza muraduteguza mukatubwira ati musikana aka tuzoza. Ariko Sami ni sawa kwanza, umeze neza? Umeze neza. Shameze neza kazi. Uzobateguza ubu nta. Ama sorry mani, sorry ujya mutipe mani, ujya mutipa urakubita ure mutipe ize karate. Ujya urumva ari abantu bamaze imisi bariko baratuza amahoro two turakina bakaza kudutera induru. Rero Ciza niwe yarahagaze hajya ariko kwanza mubwire kwanza nsabe ikigongo. Sawa basi Rukundo TV turasavye ikigongwe. Aho ni fresh. Twashaka kubavugisha rero kabiri gatatu. Ama mani nikindi naco mani niyo mpamvu birwa babavuga. None wozoza kugirisha umuntu interview wambaye agasengere nkaka gatabusi. Yewe na pita kabutura. Na kabutura vraiment. Ubu rero kazoza kandi kungirisha ikiganiro wambaye isengere n'agakabutura n'akaboka. Muguru kimana na kiganiro. Wibazi igugwa amahera ngaho gerera. No n'importe amahera igugwa, n'importe quoi.
jua kama ni kipindi msikuwa mnajeshimisha noro mbona abajournaliste wo ku ma RTNB ama costume bakambara neza Sami je wari umbona nambaye ikabutura mu kiganiro none uno musiko wambaye ikabutura jewe narindi nganje gute mpamvu Ciza yumvire kuri ni gisumba narinzi neza yuko aje kwibi birato twasize hanze byari baratwivye ibirato Sami jewe nari nta kademu zikaba ngakeza oya ntavyo nzi je ivyo narabirenganye kademu kabariyamo oya uzi gusa unyereka bariya wone ubona ko urukundo kwereka ico narinje gukora je nanje gutemerera umuntu ngaha urumva kubimbe madudu oya panu hariya hanze oya kududurasha urazi ko irato vyawe ndabizi bijya birato vya 1500 ndabizi mana cyako tutupisha heshima mana